ndabamenyeshe ko aha ariho hahurira imigwi y'ubuzima bw'abantu bose, ni ukuvuga haza abana bataramenya no gusoma cyangwa bataratangura ishure, haza abari mu mashure, haza abize, haza kandi n'abatigeze baja mu ishure, hakaza n'abandi baba baje kuhagirira inyigisho zitandukanye z'ubuzima. Inyubakwa nk'izi uko dusanzwe tubitunganya, turaraba ico twita icahindutse aho ico kigo kiri mu gihe kitaraza n'igihe cashitse, tugaheza tukaraba abasanzwe baza kukigendera igitigiri gikorwa ku munsi ku munsi, hakarabwa kandi igitigiri c'ababa abanywanyi burundu navyo nyene bikorwa ku munsi ku munsi, hagaheza hakanarabwa n'abantu batira ibikoresho canke ibitabo biri muri kino kigo ku munsi ku munsi. Ni ukuvuga ko hari ivyegeranyo mu biharuro ku munsi, ku ndwi, ku kwezi no ku mwaka, ivyo bisuzumwa. Mu nyuma hagaheza hakagurwa umugambi wo kwiga kuraba ko ico kigo aho cagiye cerekanye ubumenyi. Aha rero mubona bariko barakina, nivyo ni inkino, ariko inkino zigamije ikintu kimwe gusa, ni inkino zo gukabura ubwenge, gukoresha ubwenge Imana yaguhaye n'ubumenyi. Inkino nico bisigura, kubera ko twebwe mu byo twigisha tuvuga ko ubumenyi butandukanye n'ubwenge. Ubu bwenge ni ugushobora gushira ubumenyi waronse kubushira mu ngiro, kuko iminsi yose ntibishoboka. Nobaha akarorero nka hano bana bahari, ivyo bariko baragira, murazi ko hari abiga kubaka, ariko kubaka birashoboka ko abavuka bavukana ingabirano zikananira kuvyuka kugira ngo zishobore kuja ahagaragara. Nk'aba bariko bacapa ni ibintu bisanzwe n'urukino, mugabo ni incapo zerekana ingene umuntu ashobora kubaka. Tuja gusanga nk'aba bana bashobora kukubakira inzu, bakakubakira indege, niho hava mbere n'ubumenyi butandukanye butarinze guca mu bitabo. Abaza ngaha gusomeraho ibitabu n'abana baba bashaka n'ivyo gusamara, ariko bagahera kubikunda. Bamaze kubikunda niho abakozi basanzwe bajejwe kino kigo ku munsi bahamagariwe kwinginga aba bana ngo bemere babe abanywanyi, kuko babigira ku buntu. Bamaze kuba abanywanyi bagashobora kuba muri kano karere, ibi bitabu bashobora kubitahana bakabimarana iminsi, bikunze bakanabitizanya mu kibano kugira ngo ubumenyi babuhanahane. Muti none ababitwaye barabisoma, twebwe ntidushobora kubitora mu buhinga turaba, mugabo ico turaraba tuti mbega iki kigo kitaraza na ryari kimaze imyaka nk'itatu kihashitse, mu bumenyi mu mashuri haciyongera. Ivyo rero turamaze kubibona ko abana basoma ibitabu baca ubwenge incuro zigira gatatu ku muntu atigeze asoma igitabo.